reka ndababwire abantu b'Imana, mushobora kuba abavyeyi, mushobora kuba muri abavyeyi, ariko mukaba igikoresho kidasanzwe mu gufasha igihugu, mu gufasha abantu banyu, ukagira impact. Ego ntuzoba uhagaze ngaha kumbure nka je ngo bakubone, ego kumbure ntuzoja ku mafoto, ego kumbure nta partage ya video izoba, ariko kandi reka kubohwa n'ivyo bintu, kuko à la fin de la journée ico turondera si visibilité, ariko ico turondera nukubikisha, nugukorera Kristo umwami. Umuntu wese kuri post Imana yamuhaye, aba banini bose baboneka bagizwe n'abatoya bataboneka. Nico gituma we ntugira ikibazo ca visibilité, ariko ni wipose question, est-ce que ndiko ndakorera Yesu aho yanshize mu buzima bwanje bwa misi yose? Dusigaye dufise abantu bafise ambition ziri déplace. Iyo umuntu ashaka kuba munini arahonyora ku bantu kugira abe munini. Aronsa akajyo kukuzana ubusutwa muri entreprise arabuzana. Aronsa akajyo kuguponda mugenzi we arahonyora, kuko agenda ahonyora abantu kugira ngo aduga gishike hejuru. Ariko kandi ikibazo ndiko ndakubaza, ni wamara gushika kuvyo ushaka uzocika iki? Est-ce que urafise consistance mu buzima bwawe? Urafise ubutunzi uri kuratwara hariya hejuru? Canke ugiye uri tonneau vide à la course de la promotion? Pasteur, nsengera ndonke promotion. Ibikorane byose byo gusengera ama promotion urabijamo. Bama bakurambisha ibiganza. Ndabona promotion, ndabona promotion, promotion. Ariko reka ndakubaza, utararonka promotion aho uri ni ikihe ciza wazanye? Kuko nimba atacuri kurazana aho uteye uyu munsi, naho bazoguha promotion ntacu uzozana. Kuko ivyo utari kurakora ubuhunya ngo vyonyere bikuzanire promotion. Promotion si ikintu basengera, promotion iri naturel. Ni watambukira mu vy'Imana iguhamagara, Imana izogenda igushira hejuru.